Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatandatu yasinye itegeko ribuza ibikorwa bya leta guhagarara rigena ingengo y'imari igomba gukoreshwa kugeza mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Ni nyuma y'uko imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Amerika yemeza iri tegeko nyuma y'igihe ntarengwa cyari cyagenwe kubera kutavuga rumwe ku mushinga w'iri tegeko. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu imitwe yombi yatoye iri tegeko yirengagiza zimwe mu ngingo zikomeye zasabwaga na Donald Trump watorewe kuba perezida wa Amerika zirebana n'ibyerekeye imyenda. Iri tegeko rigena amafaranga guverinoma izakoresha kugeza mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Rizagena miliyari 100 z'amadolari agenewe imfashanyo y'ibiza na miliyari 10 z'inyunganizi ku bahinzi. Abasenateri 45 batoye umushinga w'iri tegeko mu gihe 11 bari banze kuwutora, bityo uburatambutse nyuma y'inshuro ebyiri zose biranirana ko uhita mu mutwe w'abadepite. Waje gutambuka rero ku majwi 366 kuri 38 abadepite batoye oya kuri uyu mushinga bose baraba mu ishyaka ry'abarepublikani. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistan kuri uyu wa gatandatu yatangaje ko ibyavuzwe n'umukozi wa leta ya Amerika yemeza ko gahunda ya Pakistan yo gukora ibisasu bya misile ishobora gushyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kaga nta shingiro bifite. Mu cyumweru gishize, Joe Fenner, umujyanama wungirije mu by'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rw'igihugu, yatangaje ko kuba Pakistan irimo gucura ibisasu byo mu bwoko bwa misile zirasa kure bituma ibarwa nk'igihugu gihangayikishije. Fina yavuze aya magambo hashize umunsi umwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ibihano bishya bishingiye kuri gahunda ya Pakistan yo gucura ibisasu bya misile birasa kure, igikorwa cyagaragaje ukuzamba k'umubano hagati y'ibihugu byombi kuva mu mwaka wa 2021 ubwo Amerika yakuraga ingabo zayo muri Afghanistan. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistan yavuze ko bibabaje kuba Amerika yaravuze ayo magambo yise adafite ishingiro, adashyira mu gaciro kandi adashingiye ku mateka. Yavuze ko ikorwa ry'izi ntwaro za misile zirasa kure rigamije gusa gucunga umutekano n'ubusugire bwayo nk'igihugu mu karere giherereyemo, yongeraho ko nta gihugu na kimwe byagombye kubera imbogamizi. Ibiro ntaramakuru bya Syria Sana kuri uyu wa gatandatu byatangaje ko abategetsi bashya ba Syria bashyizeho minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya mu rwego rwo kugerageza kubaka umubano n'ibindi bihugu nyuma y'ihirima ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad mu byumweru bibiri bishize. Umujenerali uri ku butegetsi yashyizeho Assad Hassan al-Shibani kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuko byemezwa n'ibiro ntaramakuru bya leta. Isoko yo mu butegetsi buriho yatangaje ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko uyu muyobozi yahawe izi nshingano nshya mu rwego rwo kubahiriza ibyifuzo by'abaturage ba Syria byo kubana n'andi mahanga no kuzana amahoro n'umutekano. Nta byinshi byahise bishyirwa ahagaragara byerekeye uyu Shibani. Ahmed al-Shara utegeka Syria kuri ubu yagiranye ibiganiro n'intumwa z'ibihugu by'amahanga kuva yajya ku butegetsi. Muri izo ntumwa harimo iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'umuryango w'abibumbye. Yagaragaje ubushake bwo kugirana ibiganiro n'amahanga, avuga ko ibyo azibandaho mu ikubitiro hari ugusana igihugu no kuzahura ubukungu. Yavuze ko adashishikajwe no gushora igihugu mu zindi mvururu. Nyuma y'ukwezi n'igice Leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeranyije ku bicuruzwa 66 bizajya byambuka imipaka bidatanze imisoro mu rwego rwo koroherezanya mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Icyo cyemezo ntikiratangira gushyirwa mu bikorwa ku mipaka ihuza ibyo bihugu. Vedaste Ngabo yagiyeyo. Bamwe mu bacuruzi barimo abarundi n'abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu Burundi bakabijyana mu mujyi wa Uvira banyuze ku mupaka bakavimvira, bemeza yuko bakibisorera amafaranga. Ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba ministre babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Kongo na Nijimbere Chantal w'u Burundi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10. Aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa 66 by'imbugwa mu bihugu byombi. Ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma yaho amaze gusinyirwa. Turi nabo na Mponga
atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga, imbuto, ibishyimbo, amata ndetse n'amazi. Avuga yuko bakomeje kwaka imisoro. Ujya musi barapfa kuvuga gusa ariko mubahaye umugongo rero bacha bitangura kandi kurihisha. Bagisubiza bijya bose bijya busuruzi bijya buto sanga n'ibitoke n'udutunguru cyo abantu bazana ku mutwe hanyuma rero bacha bagufata hariya muzana amahera. Tubabari yuko ibi byose bamaze kubikura bacha bavuga bijya baravuga nibiwabo hariko rero twasaba inyene kandi kubajya bagume badufasha. Bagume bagira rero iswivi baze barabe hanyuma barabe ku bintu biguma bitembera iyo bavuga bajya abashefu ndibaguma babikurikiza baguma mumaze kubivuga hanyuma rero umva haye umugongo bacatangura kandi kudufata byo dufite uburyo budandaza buto. Abacuruzi bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri Kongo basoreshwa no ku ruhande rw'i Burundi hari amafaranga basabwa. Mu Burundi mukugira tujabuke usanze zamugiza hari gihe ujabuka atacutanze aragucira ngo zana 200 ufise nk'utunyene dutomate canke udutunguru. Aha mu Burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs. Abacuruzi basaba ko ku mupaka bagatumbana Kavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe. Aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mupaka wa Kavimvira. Tuza tutinye turajugumira tu example nzanye ibiro 50 vy'ibiharage moranza mjugumiye na mahoro mfise saba yuko wadushirira oroza ngaho tukamenya ibiro 200 nushora kubirihira cyangwa ibiro 100 nushora kubirihira tugende tubizi ivyo tuje gukora kubera tuzanye ivyo ashara nzogira ingorane. Usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa naho bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka. Baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntituje hariya kure ntibatwugarireko bakaca baza polisi kabisanzaza kabimenagura bakabihonyanga bakabisiribanga. Twege ducuruzije nk'uko turabacuruzi bato ducuruza inyanya ngaha tucuruziza abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika vyose. Ubwo Minisitiri w'Ubucuruzi muri Kongo Julien Paluku na Chantal Nijimbere w'u Burundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa 10 basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za ministeri zombi buvuga ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa 10 abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano. Mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri Kongo no mu Burundi. Avuga ko ibyo 66 iyo bitarengeje $500 bidasoreshwa. Twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa. Tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri Uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri liste y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa i Bukavu. Andi makuru ava muri biro ishinzwe abacuruzi ku mupaka wa Kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mupaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa 66 batazaza bishuza. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mu mwaka 2024 turimo dusoza waranzwe n'amatora mu bihugu binyuranye ku isi. Ku mugabane wa Afurika amwe mu mashyaka yaramaze imyaka myinshi ku butegetsi yabutakaje bitunguranye andi arabugumana. Umwaka wa 2024 ugiye gusiga demokarasi yifashite ku mugabane wa Afurika. Diane Nininahazwe. Bimwe mu vyavuye mu matora yo mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika vyatangaje benshi, ibindi biza nk'imvura igwe yakuvye. Muri Senegal akarorero Bassirou Diomaye Faye atavuga rumwe n'ubutegetsi yatsinze avuye mu munyororo, gutyo abayanditse amateka yo kuba president afise imyaka mike mu bari ku butegetsi bwo mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika. Intsinzi ya Bassirou Diomaye Faye yabaye nyuma yaho wari president Macky Sall yayoboye Senegal kuva muri 2012 gushika mu kwa kane ko mu 2024 agerageje kwegeza inyuma amatora mu cafashwe nko gushaka kuguma ku butegetsi ariko bikamwankira. Umuhinga mu vy'ubutunzi Teddy Kaberuka asanga ivyabaye muri Senegal vyari bikwiye gusiga isomo.
byari bitangaje, byatanze isomo rikomeye kubakurikiranira hafi ibya demokarasi. Muri Ghana naho John Mahama yigeze kuba perezida w'ico gihugu akagitwara mu kiringo ca manda imwe gusa bitunguranye. Yatsinze amatora y'uno mwaka yarahanganyemwo na Mahamadou Bawumia, vice president w'ico gihugu, akaba ari nawe ari umukandida w'umugambwe wahurira ku butegetsi. Aha Mahama ariko agira ati ino manda isiguye vyinshi. Abahinga barimo Kwame Asante babwije rya Amerika ko benshi mu batoye muri uno mwaka mu bihugu bitandukanye bahamajwe uwo babona ahanini azotuma ubutunzi bw'ibihugu n'imiryango bwisununura. Kubera iki mu bihugu bitandukanye birimo Ghana barajishinga n'ivy'ubutunzi none? Kwame Asante mwari mu vya politike kuri kaminuza y'igihugu muri Ghana arabifitiye insiguro. Kubera ko ikibazo nyamukuru ari uko benshi barajwe ishinga no guhabwa ibyankenerwa birimwo ibiribwa. Twarabibonye kenshi iyo igihugu kiri mu bihe bitoroshye by'ubukungu, abatora kenshi baba binubira abari ku butegetsi. Perezida mushasha wa Ghana John Mahama mu vyo yemereye abanyagihugu harimo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi kubera amadeni agera ku mamiliyaridi 30 mu madolari ya Amerika ico gihugu cafashe mu 2022. Ahandi batoye uno mwaka ni muri Botswana. Juma Gideon Boko ubu ni Gedeon Boko, perezida mushasha wa Botswana, aho yarahira yimikwa mu mabanga mashasha yiwe. Botswana ironse ubutegetsi bushasha inyuma y'imyaka yababa 60 yari maze itegekwa n'umugambwe umwe Rudende. Ahandi batoye ni muri Mozambique. Muri iki gihugu naho nyene ubutegetsi umaze igihe kirekire buri mu minwe y'umugambwe umwe Frelimo. Uwo mugambwe umaze imyaka yababa 50 ku butegetsi, wemeza ko atsinze amatora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yamara baransi vyavuye muri ayo matora, bemeza ahubwo ko Venancio Mondlane atavuga rumwe na leta akaba yaje ubwa kabiri mu majwi ariwe yayatsinze. Kwa kunu wama yigisha ivy'amahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya American iri aha Washington DC, asanga watsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimo izitemera ivyavuye mu matora mu ntumbero yo kurinda amatati y'urutavanako. Iyo utsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukunga umwe mu gihugu. Nizere ko azoshobora kubikora. Ntidukeneye kumva ikindi gihugu co muri Afrika kija mu kaga. Muri Namibia naho nyene uno mwaka ubutegetsi bwagumye mu minwe y'umugambwe umaze ko imyaka myinshi, ariko aho bitandukanye n'ibindi bihugu ico gihugu canditse amateka yo gutora ku ncuro ya mbere perezida w'umugore. Ni Netumbo Nandi Ndaitwa w'umugambwe SWAPO utegeka Namibia kuva mu 1960 igihe ico gihugu cikukira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe SWAPO wakomotsemwo uwo mudamu w'umuperezida musha agiye gutwara Namibia nabo nyene baransi vyavuye mu matora. Bavuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi turimo ibibazo by'ubuhinga bw'ivyuma n'impapuro zo gutorera ko zabaye nkeya. U Rwanda nago nyene uno mwaka rwaratoye. Umurwi w'igihugu utunganya amatora muri ico gihugu ukaba wemeza ko President Paul Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi kw'indwi n'amajwi hafi 100%. Bamwe mu bahinga bati aha harimo amahinyu nawe nu. Mu babibona uko harimo Edgar Gituwa yigisha vya politiki n'imigenderanire kuri kaminuza ya Strathmore iri Nairobi muri Kenya. Iyo habaye amatora bikavuga ko barenga 98% by'abatoye batoye umukandida umwe, haba harimo utubazo. Mu gihe hari abagiriza perezida w'u Rwanda kuguma ku butegetsi umwanya muremure, hari abasanga bikwiye kuko yakoreye vyinshi abanyagihugu. Umuhinga mu vy'ubutunzi Teddy Kaberuka ari muri aba. Ibyiza yakoze ni byinshi, sagaseseshwa rumuri birigaragaza. Amatora y'uno mwaka muri Afrika yaranzwe kandi nayo muri Afrika y'Epfo, aho umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi vyanse ko utahukana intsinzi, gutyo biba ngombwa ko hajaho leta y'ubumwe. N'ubwa mbere vyabaye mu mateka y'ico gihugu.
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ku wa gatanu Perezida Felix Tshisekedi w'iki gihugu yahinduye ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu. Diane Ninahazwe, byagenze biti? Mu bahinduriwe imirimo harimo Lieutenant General Jules Banza Mwilambuwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'ingabo z'igihugu FRDC. General Chiwewe Songesha Christian yahora muri ayo mabanga President Felix Tshisekedi yaciye amugira umunyamabanga mukuru wiwe mu vya gisirikari. Yatwara ibiro bikuru vya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2022. General Major Christian Ndayule nawe yahora atwara urwego bw'iperereza bamugize umukuru w'ingabo za Kongo zigwanira ku butaka. General Major Jerome Chiko Chitambwe yahora ari cegera c'umukuru w'ingabo za Kongo, akaba ari nawe yarajeje ibikorwa vya gisirikare ku rwego rw'igihugu n'ivyo guhasha umurwi wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yagizwe umukuru w'ingabo z'akarere ka mbere ko kwivuna karimwo na Kinshasa. Itangazo ryasomewe kuri radio na televiziyo vy'igihugu muri Kongo rivuga ko impinduka zabaye inyuma y'inama nkuru y'abagize leta, vyabaye ngombwa ko iba kandi vyihuta. Impinduka zibaye mu buyobozi bw'igisirikare ca Kongo nizo za mbere zibaye zikomeye kuva mu 2021 igihe umurwi wa M23 wasubira gukaza ibitero vyawo. N'impinduka zibaye kandi mu gihe ingabo za Kongo biriko birazigora kwisubiza bumwe mu buce bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bariko baratera intambwe nini mu buseruko bw'ico gihugu. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ribivuga, akaba ari naryo ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru, ritangaza ko hambavu y'ubuseruko bwa Kongo abagwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bariko kandi baratera intambwe nini mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru. M23 ni gake muri kahise yateye intambwe mu bice vy'iyo ntara, ariko kuga AFP kuri no ncuro abarwanyi b'uwo murwi basigaje ibirometero bigera kuri 50 kugira ngo bashikire igisagara ca Butembo gifatwa nk'umutima w'ubudandaji bwa Kivu ya ruguru. Intambwe nini bateye nk'uko AFP ibandanya kubivuga bariko barayitera inyuma yaho inama yari itegekanije kuba kwa Mungu w'indwi heze hagati ya President wa Kongo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame isivye. Iyo nama yari kubera i Luanda ku murwa mukuru wa Angola, ihagarikiwe na President w'ico gihugu yagenywe n'ubumwe bwa Afrika nk'umuhuza mu matati u Rwanda rufitaniye na Kongo. Ivyo bihugu uko ari bibiri bikabandanya kwitana ba mwana kucatumye inama itaba. Noneho tugiye mu Burundi, abaturage bo muri komine Mushiha mu ntara ya Cankuzo basaba ko amazi y'amashuha ari muri iyo komine yahabwa agaciro mu gutunganywa neza. Inkuru mwateguranijwe rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, tugezweho na Desire Hatungimana. Aba ni bamwe mu banyagihugu isoko ryacu ryasanze ku mazi y'amashuha ari muri komine ya Mishiha ku rube rw'iyi komine n'igihugu ca Tanzania, bavuga ko aya mazi abafitiye akamaro kanini mu kuvura indwara zisobanutse n'izidasobanutse arizo bita mahume. Abasukuma bose baraza kuyarondera bakayatwara, hama bakaza kuyuhagiza nk'abakobwa rero bafise imikoshi bataja mu ngo bababenga, hama rero bamaze kuyaboza bagaca rero bagenda kurongora. Aha ni Bujumbura baraza kunywa imiduga nyine bakayatwara. Kenshi n'umwana agwaye baraza amazi bakayamwoza, hama bayamwogeje agaca aronka agahengwe nyene gakira. Nk'umugore akaja akayavoma hama akayoga ugasanga uragize imitenge. Ikindi yarafasha nk'umuntu agwaye ibikomere, uri umuntu ugwaye indwara z'amahume uraza koga hama nyene ugakira data. Kenshi ukunda kumeneka umutwe n'uburuhe bwose. Aya mazi y'amashuha ari ku birometero birenga 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo, ariyo Buhumuza mu ndinganizo nshasha y'intara. Komine ya Mishiha yari yaratanguje igikorwa cyo kuyubakira, ariko igikorwa cyahagarariye mu nzira. Ibesani yari yubatswe hamwe n'imiserege yari imaze gucibwa kugira izotwara ayo mazi yameze ko ivyatsi. Abanyagihugu bavuga ko bari bahashize inguvu zabo biteze ko iterambere rigira ribashikeko, ariko amaso ahera mu nzira. Turebye twebwe abanyagihugu ukuntu nitwe twayakora dushomba amabuye dutora amasima n'ibindi, hama ntivyaja muri byo bitungane, tubona bose ko twahombe bikomeye. Kumva twahasize inguvu, hama imigambi ntiyateje imbere. Abanyagihugu babona ko ari uruhombo kuko atabindi bibanza vy'iratiro bihamagara ingenzi komine isanzwe ifise. Abakenyezi bavuga ko hamwe aya mashuha yotunganywa neza
bahungukira mu vy'ubutunzi. Abari nk'iratiro nyene iyo bahadukorera yuko hoti habiterambere mw'ikomine yacu kubera none hari uwaje kuyaraba jingwa kugurura akaja kogayo atarishe baba baza nyene bayavoma bayagura nk'abo basukuma baza kuyatora abadusigira amashiringi menshi leta nayo ikaharonkera nakungu ko kunguka kubera ibintu byose byoba biraho nabo yamenya ibo babeshi usanga turahungukiye ubuzi bwaho. Uwo munyagihugu Balthazar Ntawushira intimba asaba leta ko aya mashuha yotunganywa neza ku neza y'iterambere ry'igihugu. Dusaba yuko twubakira no mazi kibanza bakagitunganya neza, nuje koga akaronka aho yogera, eka nuje kuyavoma akabona ko ari karavoma amazi ashimishije kandi abantu bitayeho umugambi witayeho kugira tumenye ko ayo mazi afise akamaro. None dusanze aya mazi numva ko afise akamaro kanini, none hamwe tuza turayavoma ameze nk'uko umva yitwa batwaye haye agaciro twamenya ko afise akamaro. Buramatari w'intara ya Cankuzo avuga ko ari uruhombo ku ntara yose kuba ayo mashuha adatunganijwe neza. Boniface Banyeza ko ahamagarira abagwizatunga kuhashira imitahe yabo. Byasaba ko haboneka nk'abandi bashigikira canke batabaye ko naho hakaza umuntu yigenga akavyubaka akagirana amasezerano na komine canke na leta hama akavyubaka azogira ico azaratanga hama akazagira igihe bavanye ikiringo bahanye vyegukira leta. Nivyo twe twari twasavye ubu gushika kw'isaha nta muntu araboneka ariko hagomba adodora hirya no hino kugira ngo abantu bumve ko bikenewe ko boza bakagira ico bakoze k'ayo mashuha. Aya mashuha ari kw'ibarabara rya RN13 rya Cankuzo rihuza Burundi n'igihugu ca Tanzania. Ni rimwe mu mabarabara yo mu ntara ya Cankuzo akeneye gukorwa. Buramatari w'intara avuga ko ari ikibazo kugira bashike kw'iterambere bifuza, ariko kandi ko ikibazo c'amabarabara bagishikirije ubushikiranganji bujejwe inyubako. Leta y'u Rwanda iratangaza ko icyorezo cya Marburg cyarangiye. Geoffrey Mutagoma aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Sabin Nsanzimana yatangaje abanyamakuru i Kigali mu Rwanda kuri wa gatanu ko virusi ya Marburg yarangiye mu gihugu. Ni nyuma y'iminsi 42 umurwayi wa nyuma akize iyo ndwara. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Nsanzimana yavuze ko rwabaye urugendo rurerure ariko uyu munsi bikaba bibaye iherezo ry'icyo cyorezo cya Marburg mu Rwanda. So Marburg is over according to WHO guidelines. Bityo rero Marburg yarangiye hakurikijwe amabwiriza ngenderwaho y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Byadutwaye iminsi 42 kuva umurwayi wa nyuma apimwe ntasanganwe virusi agasezererwa n'ibitaro. Mu ijoro ryakeye saa 6 mu Kadomo nibwo umunsi wa 42 wari urangiye. Ubwo rero turatangaza ko Marburg yarangiye mu Rwanda. Mu kwezi kwa 9 nibwo u Rwanda rwemeje ko abantu ba mbere banduye iyo ndwara iterwa na virusi kandi ishobora kwica bamwe mu bayanduye. Kuri wa gatanu, Minisitiri w'ubuzima Sabin Nsanzimana yavuze ko hatangajwe abantu 66 bemejweho iyo ndwara, 15 bapfuye naho 51 bayikize. Geoffrey Mutagoma urakoze. Ijwi rya Amerika tuve mu Rwanda noneho twambuke tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zatangaje ibikorwa byo kurindira umutekano abasivili muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Ni nyuma y'uko ako gace kibasiwe cyane n'ibitero by'imitwe yitwara gisirikare ya Kodeko yica ikanashimuta abaturage. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani Bakomera yajyanyeyo na MONUSCO wategura inkuru ikurikira. Teritwari ya Jugu ni imwe mu zigize intara ya Ituri. Iyi teritwari iri ku buso bwa kilometero kare 884 igizwe na sheferi 7 zirimo na segiteri enye. Abaturage bo muri iyi teritwari batunzwe n'ubuhinzi butandukanye bwiganjemo ahanini ibigori, imyumbati, kakao n'ibindi. Aha kandi haba ubworozi bw'inka n'andi matungo atandukanye bifasha abaturage mu kongera ubukungu bwabo. Kimwe n'ibindi bice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu, teritwari ya Jugu nayo iri mu zibasirwa bikomeye n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ingabo za leta ikorera muri ako gace. Groupement na lokalite ya Dedro iherereye mu birometero bigera kuri 80 uvuye mu mujyi wa Bunia yakomeje kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'imitwe irwanya leta n'ingabo z'igihugu FARDC. Ibyo byatumye abasivile bari basanzwe batunzwe n'ubuhinzi badakora akazi kabo neza mu myaka ibiri ishize.
Ni muri urwo rwego ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO bwahisemo kohereza ingabo muri ako gace. Abaturage batangiye gusubira mu mirima yabo ariko baherekejwe n'ingabo za MONUSCO zo muri batayo ya Bangladesh, dore ko arizo zahawe kurindira aba banyekongo umutekano haba mu ngo zabo no mu mirima bajya guhinga. Bwana Vusimba Katahiro, umuturage wo muri aka gace wavuganye n'ijwi ry'Amerika, yagize ati: ubu naje ahangaha guhinga kuko mbona abasirikare ba MONUSCO bageze ahangaha. Ni ibyishimo bikomeye cyane kuko twari tumaze igihe kirekire tutagera mu mirima yacu. Abarwanyi ba Codeco bari baturembeje cyane, ikindi kandi baba bataduteye tukabona haje n'abandi bitwa Zaire. Iyo yose ni imitwe ikorera ahangaha Dedro. Twizera ko kuba MONUSCO iri ahangaha Codeco tutazongera kuyibonaho. Kuba aba banyekongo batarageraga mu mirima yabo bavuga ko byari bibabangamiye cyane, dore ko bamwe muri bo batari bakibona uko bakemura ibibazo byabo bya buri munsi. Abayobozi b'inzego z'ibanze twavuganye bavuga ko kuri iyi nshuro batangiye kugira icyizere cyo kuba agahenge gashobora kongera kuboneka. Kakurungwe Kitamba Gervais ni umuyobozi wa lokalite ya Dedro twavuganye, ubwo nawe yarimo gukora ibikorwa bye by'ubuhinzi. Iruhande rwe hari ingabo za MONUSCO. Twongeye kubona ibimenyetso bitwereka ko amahoro ashobora kugaruka muri aka gace kacu. Tubonye ingabo za MONUSCO ziri ahangaha. Mu by'ukuri ntitwabona uko dusobanura ibyishimo byacu kuko twari turembejwe n'umutekano muke. Abantu ntitwari tukijya mu mirima kubera gutinya ko Codeco cyangwa se Zaire zishobora kudusangayo zikatwica. Ubu ngubu turishimye cyane kandi dutekereza ko ibi bizakomeza bitya. Njyewe ikinshimishije cyane ni ukubona ndimo guhinga hirya hari ingabo za MONUSCO. Uyu muyobozi w'inzego z'ibanze yongeraho ko nubwo bimeze bityo abarwanyi b'imitwe ya Codeco na Zaire batari kure kuko bahora barekereje bagamije kwica abaturage bajya mu mirima. Avuga ko kugeza ubu abaturage barenga 200 bamaze kwicwa muri iyi lokalite, abandi benshi bagashimutwa, n'ubu bakaba bakiri mu maboko y'iyo mitwe. Banyura iruhande hariya ku mazu, abandi bakinjiramo imbere bakica abaturage. Abakora ibyo ni Codeco na Zaire. Rimwe na rimwe ADF nayo iraza ikica abaturage. MONUSCO yo ivuga ko teritwari ya Jugu kimwe n'izindi zigize intara ya Ituri zikwiye kongerwamo ingamba zo kurinda abasivile, cyane muri ibi bihe imitwe yitwaje intwaro yiyongeye. General Monjrol Alame Noterne, umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare wa MONUSCO mu ntara ya Ituri, yemeza ko ingabo zabo zizakomeza kurinda abasivile no kurwanya iyi mitwe y'iterabwoba ndetse no gukaza ingamba mu gihe abaturage bari mu mirima yabo. Nimba ingabo za MONUSCO zerekejwe muri aka gace muri ibi bihe by'isarura, aho n'abandi baturage bari gukora ubuhinzi, ni ikintu tubona ko cyari gikenewe cyane. Murabizi muri aka gace hakorewemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitandukanye, byose bifite inkomoko ku mitwe yitwaje intwaro. Ntekereza ko rero kuba ingabo zacu zigeze ahangaha ari igisubizo gikomeye cyane kuri rubanda, bagakora ibikorwa byabo ndetse bakiteza imbere. Kuri iyi nshuro umutekano turawukaza cyane ku bahinzi n'aborozi igihe bari mu kazi kabo. Uretse imitwe ya Codeco na Zaire, teritwari ya Jugu iri muri zimwe zakozweho bikomeye cyane n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa kiyisilamu wa ADF. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Ijugu mu ntara ya Ituri.